ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Bakunzi baradio Nderagakura ndabahaye mwiriwe ndabaha ikaze mu makuru yanyu bavugwa mu Kirundi muri iri joro nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Integuro y'ibikorwa bitegekanijwe mu guhangana n'ibyo shobora kubangamira ubutunzi kuva mu mwaka w'ibikorwa wa 2024 gushika mu mwaka wa 2026 ni bimwe mu vyizwe n'inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa mbere irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umutambukanyi wiwe nawe Angeline Ndayishimiye yatanguje ibikorwa by'ihinguriro rihingura ifu yongewemo ingaburo iyo nayo kazohora igaburirwa abana bo ku mashuri amwamwe aho hari mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura na mu gisata c'indero ku munsi wa mbere igice ca gatatu cy'umwaka w'ishure cyatanguye. Muri aya makuru turababwira uko byari byifashe ku mashuri amwamwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Aya n'ayandi mu kanya gato. Kuri mikro muri kumwe na David Rakoze utuma majo wabashikira akabari Gerard Ntakarutimana nkaba nongeye kubaha ikaze. Inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa mbere ku Kirimba Ntare Rushatsi irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Hakaba hizwe ibintu nyamukuru bibiri: integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibikorwa wa 2022 ushira umwaka wa 2024, harigwa n'integuro y'ibikorwa bitegekanijwe mu guhangana n'ibyo byose bishobora kubangamira ubutunzi mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2026. Hakaba hizwe n'utundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yuguruye icese kuri wa mbere muri zone Ngagara ihinguriro Unicorn rihingura ifu y'ibigori yongewemo ingaburo. Mu ijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko ari iteka ku gihugu, akaba yaciye asaba ko bohingura ifu itagira kanenge na ryango izokoreshwa muri wa mugambi wo gufungurira abana ku mashuri. Yaciye asaba babijejwe ko bokwihutira gusuzuma neza iyo fu kugira abazoyihereza bazogire amagara meza. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Aloise Ndayisaba. Mwijambo yashikirije mu kugurura icese iryo hinguriro, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko yanezerejwe no kubona habonetse ikigo nk'ico mu Burundi ngo bikazotuma ivyo gufungura nabi bihagarara. Ndanezerewe kuba hano muri kino kibanza ciza ngo dutanguze icese ibi bikorwa byo guhingura ifu y'ibigori irimo ingaburo zikwiye kuri rino genekerezo rya 17 ndamukiza umwaka wa 2023. Bimwe mu bikorwa nyamukuru mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujeje iterambere mu Burundi OPDD mu mfunyapfunyo harimo kurwanya ugufungura nabi hamwe no gushigikira umugambi wo kugaburira abana ku mashure. Hano mu Burundi rero gufungura hamwe no kuronka ibifungurwa bikwije vyangombwa eka ndetse no kwitaho indero y'abana ni kimwe mu biragishinga leta y'u Burundi. Umwitwarariko rero wanje nuko abana b'u Burundi bofungura neza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yanasavye abajejwe gukurikirana ubuziranenge bw'ibifungurwa kwifu izohingurirwa muri ico kigo yopimwa kugira ngo abazoyifungura ntibazogire ingorane. Ifu izogaburirwa abana abahinga babijejwe bazotegerezwa kwiraba neza kwikwije vyankenerwa kandi atatunenge na dutoya dushobora gutosekaza amagara ibibondo vyacu turimwo. Uno munsi yego turuguriye igikorwa ariko ababijejwe nabo baje ku kivi. Ivyo byose bituma tugira umutima uri munda ko abana bacu bagiye gufungura ivyo kurya vyikwije. Ni kuri aya majambo rero nuguruye icese kugaburira abana bacu ivyo kurya bikwije vyangombwa na cane bihingurwa n'aba bene wacu abarundi. Mwomenya rero ko muri ivyo birori hari hitavye n'abandi bubahwa aho tukavuga nk'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amahinguriro, hakaba kandi hari haje abaserukiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi, abaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu PAMU n'abandi.
Igice cha gatatu cy'umwaka w'ishure wa 2022 ushira umwaka wa 2023 cyatanguye kuri uyu wa mbere mu gihugu cyose. Kw'ishure gisumbuye ry'imyuga rya ETS Kamenge rimwe mu yafise uburaro abagenzi bacu baciye abanyeshuri bose ntibari bwashike mu buraro. Umuyobozi w'iryo shure Jean Bosco Nzitonda akabasaba kwihutira kuza ku ishure kuko ibikorwa byatanguye. Ni mu gihe kandi iryo shure ririko riritegura guhimbaza yubile y'imyaka 75 rimaze. Akabasaba ko boza kare kugira bategurire hamwe ugo rubanza. Tuko turakira abanyeshuri bari gutanga igice gatatu kirangiza umwaka w'amashuri na cece ku mwaka 2022 bigace bivangana no twategura rubanza rwa yubile rw'ishuri aho zo kwije imyaka 75. Tubiravye muri rusangi nakazi katoroshe mugabo ko yari ibikorwa twamaze gushira imbere kandi twamaze kwifatira umwanzuro turabona yuko ubucoke burimwo ariko duteza kubikora kuko niko twamaze kwiyemeza kandi niko kizotanga amateka kuri ishuri rya ETS Kamenge na cece kandi ko tubona ko rifitiye uru rubanza tuzokora kandi turiko twategura bamaze kuturosa inyungu nyinshi mu buzima bw'abanyeshuri na cece ku bintu byinshi tumaze kuronka tugoro gufashwa n'abagira neza bakundira ishuri bisiwe yuko rero ibikorwa turakora naho bivuna biruhisha birimo akarusho ka cane gose kari gufashira ishuri na cece no gufasha abanyeshuri kandi urwo rubanza nabwo tuzakorokora uko nabwo n'urubanza rw'amateka mu gihugu kandi urubanza rusanzwe rwemewe n'amategeko kandi ruteza kubaho kugira ngo n'ishuri rigire akaranga rigire iteka nk'izindi nyubako zindi ziri kuriwe n'amategeko kugira umunsi mukuru wa yubile. Iyo yubile rero tuza kuyikora ubucoke buriho n'ibyo mugabo ko turi beshi kandi tuyumva kumwe urubanza ruzokunda. Noca mbonaho kuvuga nisunze akamo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu President Ndayishimiye akunda kuvuga ati mwese mugiye hamwe twese tugiye hamwe birashoboka naco gituma ko ETS Kamenge urubanza ruzokunda kuko twese turi hamwe kandi twese tuvyuma kumwe haba ku banyeshuri haba ku bakozi baramwe imyuga kuri ETS Kamenge twese urubanza turaruzi kandi twese tugumva kumwe n'urubanza twagiye hamwe kugira ngo twe turukore kandi rugeneza cyane naco gituma turema naho bari ibikorwa byinshi ntibikorwa n'umwe bikorwa na twese uko twese biraturaba urubanza rugeneza rero ndabaremesheje bitugenza cyane ahubwo mboneyo gutera kamo n'abanyeshuri bita bakamaza hakiri kare kugira ngo dufashanye nabo nyine kuyiga no gutegura urubanza rwacu raba ishuri rya ETS Kamenge. Kw'ishure gisumbuye naho rya Gasenyi riri muri zone Gihosha muri commune y'Indero Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura ico gice cyatanguye neza abigisha n'abanyeshuri bakaba batonze ivyo vyemezwa n'umuyobozi ajejwe ivyiga kuri iyo shure Jean Claude Nduwimana agatera kama abanyeshure kuzokorana umwete muri iki gice. Ivyigwa vyatanguye neza kuri kwamye isaha 1:30 twari tugiye mu ishuri twatanguye hakiri kare cyane gose yego kandi abanyeshuri bavyitavye barazi yuko iyo basivye mu ishure kiretse ugwaye canke ufise ikindi kintu camufatiriye ntiwasiba n'abigisha bavyitavye bose nta shuri nimwe itarimwe umwigisha mwashaka mwegera mu karaba. Abanyeshuri basivye ni bake cyane gose ko twaciye mu mashuri turagira amapere usanga mu ishuri imwe hasivye nk'umwe canke babiri canke batatu abo rero no mu yindi minsi usanga baba basivye twavuga ngo kubera ko ari umunsi wa mbere abasivye twaza ko bafite imvo nk'ubugwayi canke ibindi bintu byabafatiri. Igice ca gatatu hari habibwira bati jewe karabaye abandi nabo ati eka jewe vyifashe neza. Akamo mwotera abanyeshuri muri iki gice ca gatatu na kahema. Akamo notera abanyeshuri nuko mu Kirundi baraca umugani bati ntawe uginzoka ngo nirwe n'umurizo. Iki ni gice gikomeye cyane gose ahubwo ntiboca batana n'akagazo nabo barabonye ko bitagenze neza ahubwo basubira akagira izindi nguvu kugira ngo bashobore kuduza umwimbu burya nta utaka tarapfa nimba bitagenze neza mu gice ca kabiri mu gice ca gatatu birashoboka ko bigenda neza hanyuma umwana akamenya tubahanura rero yuko bogira boshemo inguvu kandi kugira ngo ivyo batashoboye muri gice ca kabiri bashobore kubishobora muri gice ca gatatu. Jean Claude Nduwimana akabaganiriye na mugenzi wacu Ahmad Masudi Mugiraneza. Leta ngo irakwiye kugwiza ibigo bifasha abanditsi b'ibitabo mu gihe cyo kubisohora ikanakura amatagisi ku banditsi basohoreye ibitabo hanze ngo kuko igitabo atari gicuruzwa kimeze nk'ibindi. Bivugwa na Jeanne d'Arc Nduwayo wo mu ishirahamwe ry'abanditsi b'ibitabo mu Burundi ni mu gihe kuri wa 13 ndamukiza no mwaka hahimbazwa mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe igitabo akavuga ko izari zimwe mu ngorane bagira zikwiye gutorerwa umuti kugira umwuga wabo ngo ugende neza. Muri
rusange abanditsi ingwane za mbere bakunda guharozo n'izahe umwanditsi wenyene yanditse igitabo arabura abamusomera abaho lecteur kugira ngo igitabo gitange aho bakigusomera ubanza kuraba yuko igitabo ari ciza gikwije vyangombwa gishobora gusomwa n'abantu bakagishima ntube wihenze ngo ushiremwe amakosa canke ngo usange wataye intumbero ururiko abantu turabakenera mugabo biratogora kubaronka iyi ni ngwane turonka twebwe nk'abanditsi ni kuronka abadusorera ibitabo aha mu Burundi egume hariho ibigo bitatu tubaze kubona bishobora gusorera ibitabo harimwo Bandima Editions edition sanze ryakana gusoma edition yariri ngaha ariko abo bose bakenera ko tubaha amahera ibaze rero umurundi yafashe umwanya yandika umwanya bitwara ku mpano yaronse hanyuma kandi afate mu mfuko wiwe ari hamwe kugira ngo asore igitabo kandi tuzi neza ko bizotugora kuronka bakigura kugira ngo bisubize amafaranga ni naco gituma mbere twanasabye leta ko yoshiraho umugambi wo kugwiza ivyo ibigo vyakira ibitabo kubera ubwiza bw'igitabo mugabo ntivyakira ibitabo ko bironse amafaranga bigomba gusa kwiteza bishira imbere gucuruza impano y'umuntu ariko bashira imbere igitabo ciza hanyuma bagifate mu minwe bagisohore hama baheze bakigwiza baragiteza imbere iyindi ngorane dukunda guhura twebwe nk'abanditsi iyo bishitse ukandika igitabo ukagisohorera hanze kugira kize mu Burundi biragorana baguca kwa matagisi ugasanga biragora tuguma dusaba leta tuti leta nirabe igitabo sikicuruzwa twovuga cyo kuryoherwa cyane gose ko ntigicuruza ahubwo gifasha mu iterambere ry'igihugu ntigicuruza gifasha mu nyigisho n'imico bakure ko amatagisi kugira ngo umuntu wese yifuza gusoma igitabo ashobore kukigura kitamuvunye hanyuma rero tukabana turasaba leta yuko yo dufasha ko burya leta ico yagombye gushika ko ikise umugambi wayo kiratebe dusaba leta yuko yo hagacira umwanditsi ikamuha ikibanza kugira ngo nico yanditse ashobore kukimenyekanisha kuko kiri mu ntambamye y'umwanditsi arashobora kwandika igitabo akabura hakivugira akabura n'ingene akibwira abantu bagomba kukimenya turasaba rero ko leta idufasha kugira ngo turonke ico kibanza cyo gushobora kuvuganiramwo kugira ngo dushobore kumenyekanisha ibyacu twanditse. Ubwigenge mu by'ubutunzi ngo ni kimwe mu bituma umurindi w'ubukene ugabanuka. Ibyo nibishikirizwa na Manirakiza Aimable umuyobozi w'ikigo kijejwe iterambere ry'amashirahamwe CDE mu rurimi rw'ifaransa akaba yabivuze mu kiganiro agiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere aho banerekanye biciye mu mugambi twese hamwe uruhara rudasanzwe rwo kwitunganiriza imigambi hano mu Burundi. Akibaza igituma hari amashirahamwe yiyemeje gutanga akazi ariko ngo ataboneka ku rubuga. Ubwigenge mu by'ubutunzi ari kimwe gituma uno munsi ibihugu bitera imbere gituma muri ubwo bwigenge mu buryo bw'ubutunzi birafasha cyane ibihugu bitari bike no munsi kugabanura umurindi w'abashomeri kugabanura umurindi w'abantu ari mu bukene kugabanura umurindi w'ibinabiriya bituma abantu badatera imbere nk'abandi. Ikindi muri iki kigwa kandi twerekanye mbega umurindi w'akazi wifashe gute biciye muri ico kigabane c'ubwigenge mu bijanye n'ubutunzi twerekana ibituma ibihugu bitandukanye bikorwa ko kuri ico kicigwa ibituma habaho umurindi uri hejuru gusumba ibindi aho twerekanye aho Uburundi buhagaze muri ico cigwa mpuzamakungu ndetse turerekana mbega mu Burundi ho vyifashe gute aha ndavuga ku bijanye n'ubunini bwa leta bijanye n'intwari bereye ku bijanye no guhanahana ibidandazwa mu bijanye n'amategeko asanzwe hari mu byo guhanahana ibintu n'abantu mu bijanye cane cane rero n'amapolitike ajanye no gutanga akazi no guhagarika akazi cyo hambavu y'ico kigabane twagarutse kandi no kwerekana mbega iyo tuvuze ivy'akazi tugomba kumva iki mu Burundi twerekanye yuko hari ibiharuro vyerekana abasanzwe bakora hari abatanga ko kazi ndetse kandi hari n'abandi bagira bati twege turikorera ariko batanditswe ahandi hantu iyo ni mico itandukanye usanga iri kirakora mu gice cy'u Burundi ariko ibiharuro bitaheza ngo bigaragare canke bivuge neza uruhara rw'umwe muri ivyo bisata bitandukanye ariko ku isoko y'akazi nikaboneke tugati rero mbega n'igiki uno munsi kibuze kugira ngo ka kazi tubona mu mpapuro nikabone ku isoko y'akazi nigituma uno munsi ayo mashira hamwe adashobora gutanga ku kazi. Amakuru twabateguriye kuri radio Nderagakura arabandanya ngo abakoresha batari bake ngo nibarijukira kwandika no kwinjiza abakozi babo mu bigo bitegekaniriza kazoza abakozi. Ivyo bivugwa n'abakora mu gisata cyo kuraba ingene ivyo gutegekaniriza kazoza abakozi ni mu gihe hari abakozi batagira ngo amasezerano n'abakoresha babo canke ntibabatangira intererano kugira babategekanirize kazoza. Umugenduzi yungirije ashinzwe kugenzura amashirahamwe yigenga nayo leta ifisemo imitahe agasaba abakoresha kwandikisha abakozi babo muri NSS ni nkuru dukesha Rwabariro Dieudonne.
abakozi bamwe bakora batagira amasezerano y'akazi kandi ngo ntibavuzwa bongere batekanizwe kazoza. Abo ni bamwe twaganiriye. Nta masezerano y'akazi dufitaniye ngaho ntashaka kukuvuza wewe niwe wimenya. Tweco twasaba ko botuziganiriza muri NSS hama bakatuvuza bakatwongereza n'agashahara. Salvatore Semuswi yahoze akora mu gisata co kwandika no kwinjiza abakozi muri NSS agashinga intahe ko hariho n'amashirahamwe atandikisha abakozi babo. Muri ico gisata nyene baravyemeza icegera c'urongoye igisata kijejwe kwandika no kwinjiza abakozi muri NSS Niragira Beatrice atanga akarorero kuko hariho abakoresha bafise inimero y'umutangakori NIF mu kigo Obere barenga ibihumbi 103 mu gihe muri abo ibihumbi 10 aribo bonyene biyandikishije muri INSS. Nayo mugenduzi yungirije ashinzwe kugenzura amashirahamwe yigenga nayo leta ifisemo imitahe Makera Jean Bosco avuga ko muri rusange amashirahamwe yitunganije neza atekaniriza kazoza abakozi. Amashirahamwe menshi yitunganije arabikora mugabo kandi hariho na cyane amashirahamwe mato aratanga akazi ugasanga rimwe na rimwe ari yibagije ko ategerezwa kumujana muri NSS kugira ngo amurihire amafaranga yo kwitekaniriza kazoza cyangwa mwandikishije mu ishirahamwe risanzwe rikora akazi ko kuvura abakozi. Agasaba umukoresha wese kwandikisha umukozi wiwe muri NSS. Nayo mu gisata cyo kwandika no kwinjiza abakozi muri NSS basaba womenya umukoresha atandikishije umukozi kubibamenyesha. Petero Nshimirimana n'ubujejwe igisata cyo kwandika no kwinjiza abakozi muri NSS. Umuntu wese azi yuko batamutangira interera aze mu biro inimero 10 muri NSS uzobikora mu ibanga ntangere. Cyo twigira ku kivi tuvyironderera. Mumenya ko kwandika no kwinjiza umukozi muri NSS bitekanijwe n'ingingo ya 29 y'igitabo kijejwe abakozi n'akazi. Diedone turagukenguruki amakuru twabateguye tuyasozerere mu gisata c'inkino aho ngishira hamwe ryo kunonora imitsi mu Burundi ryatunganije kuri w'Imana ku kibuga Olymp Africa cyo mu gisagara ca Bujumbura higanwa y'abanonotsi ku rwego rw'igihugu ku birere bitandukanye. Urongoye iryo shira hamwe Diedone Kwizera agashima imyanya abanonotsi bagize ngo naho imvura itaborohereje agasaba leta gushigikira gusumba iryo shira hamwe kubijanye n'uburyo hamwe no kubaronsa ibibuga vya kijambere ngo byotunganirizwa ko bene ayo mahigano n'inkuru ya Epimac bamboneyeho. Abanonotsi bakaba bahiganwa ku metero 10,000, 5,000, 3,000, 2,200, 1,500, 1,000, 800, 400, 200 n'ijana. Batatu ba mbere ku bahungu n'abigeme bakaba bararonkejwe agashimwe kibahasha. Urongoye ishirahamwe ryo kunonora imitsi mu Burundi Dieudonné Kwizera akamenyesha ko ashimishwa n'imyanya myiza abanonotsi baronse naho imvura yaguye kuri uyu w'Imana ihiganwa ririko riraba itaborohereje. Imvura niyo yadushimye, imvura nayo ntikundana na siporo, ntushobora kwisanzura kugira umwanya mwiza. Mugabo turiko turaraba ingene abakinyi bagiye barerekana ubukerebutsi bwabo, twashimye cyane gose ingene naho hari hameze nabi, twashimye imyanya yashoboye kuboneka. Na cyane mwabonye abana bakiri bato birutse imetero 2,000 nibaza ko nkabarya aribo tuzokwikora ko muri Jeux Olympiques z'ibihumbi 2032. Kubwa Dieudonné Kwizera ngo intambamye nyamukuru mu bijanye no kunonora imitsi nukubura uburyo buhagije n'ibibuga vya kijambere. Ingorane ya mbere ni mwabonye kubura ikibuga kimeze neza dushobora kwirukirako, kubura n'uburyo bwo gutegura abanonotsi nkuko tuvyifuza, uburyo bwo kugira dukoreshe amahiganwa menshi. Nk'akarorero no babwira yuko nk'iganwa ry'uyu munsi twakoresheje ritwara hafi 10,000 zirenga kugira ngo abanonotsi tubakure mu ntara zitandukanye baze ngaha tubagashimwe abamenyereza eka n'aba bose mubona bariko barafasha muri rihiganwa. Mwomenya ko muri ayo mahiganwa akarere k'uburengero ariko kabaye akambere hakurikira akarere k'ubumanuko nayo ikibanza ca gatatu kikaba catahukanwe n'akarere ko mu buseruko. Tubamenyeshe kandi ko abari guhiganwa ku metero 200 batabaye bagihiganwa kubera imvura yari yaguye. Amakuru twari twabateguriye aha ntihagarukiye ndakengurukiye mwebwe mwese mwaduteze yompi nkakengurukira Gerard Ntakarutimana rimwenga bw'ivyuma kuri micro ya David Rakoze mugira ijoro ryiza.